kaziye mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Inyuma y'igihe gito ishengero ryaciye rigaruka rizanye abo bagabo ndwi ryatoye ribashikiriza intumwa, nazo zibarambika ko ibiganza zirabasengera. Noneho ivyo vyaciye bituma n'ishengero rirushiriza kunguka abizera. No mw'ishengero ry'ibenga nuko ko hazogenwa abantu bazokorana na pastori mu gufasha abakristo bashasha muri Rwinyoni. Imana yarashize mu ishengero abantu benshi bafise ingabire z'uburyo bwinshi. Ivyo turabisoma mu cete c'Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 11 gushika kwa 12. Munyana woha dusomera. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubaka umubiri wa Kristo. Ubu rero ko dufise umugwi wacu, tuzokenera umuhanuzi nka Minani. Azoraba neza yuko abantu batoranijwe bashizwe mu bibanza vyabo vy'ukuri, kandi ko dufise integuro itomoye yo gutunganiriza abakristo ba kera n'abashasha. Tuzoheza tunguke n'abandi bizera benshi. Pasitori mukuru ariko arabwira nyokuru ivyerekeye ubukene bw'indya ku bantu benshi b'abakene. Barashonje cane. Uruzuba rwateye rwatumye abantu batarima ngo bimbure. Nyoko, naravuganye na pastori ivy'urugendo nagize muri Giheta muri izindwi ziheze. Nivyo uruzuba rwateye. Yarambwiye ko mwoba mwarafashije mu kugaburira abashonje. Ni Minani na Yozefu bakoze ico gikorwa. Bahora bagerageza kugabura indya neza atawurenganijwe. Mfise muramwanje yitwa Tade, afise imirima myinshi hariya ku Ndava. Yamaduha ivyo kurya. None bigenda neza? Ndavyibaza. Sindumva widoga. Kandi umushinga ntahe Rugamba, se wabo bahungu, aranezerewe. Yavuze yuko vyabaye vyiza ko abo bana bakora ico gikorwa. Ndanezerewe cyane no kumva ivyo. Ikintu catugoye ni ugufasha abantu gutera ivyo kuzorya mu nyuma. Yozefu yari kubibafashamwo, mugabo nta mwanya ukwiye yoronka. Nyoko, nibaza ko ishengero rikwiye kugira ico rikoze. Igikorwa muri ko murakora cyo kugaburira abashonje ni ciza. Nanje ndafite icyumviro cyo gufasha abantu kurima ivyo bazorya. Nzobanza mvugane na pastori. Nariyemeje ko ico gikorwa cokoreka neza imbere y'uko mfata urugendo mu bikorwa by'ubumisioneri. Twihuta kuko umwanya ni muto, nzovugana nawe mu maguru masha. Ni vyiza. Bikenewe ko twokora twihuta kuko umwanya ni muto. Nzovugana nawe mu maguru masha. Ni vyiza. Ndanezerwa no gukoreshwa n'Imana aho igomba hose. Karorero yaremeye gushitsa integuro y'ishengero yo gufasha abashonje. Aho ni mu kubagaburira no mu kubigisha kurima naho hoba mu gihe c'uruzuba. Karorero wakoze kuza. Twari dukeneye umuntu w'umunyeshengero afise umwanya kugira ngo afashe kurangura umugambi munene nk'uwo. Ndashima Imana yagutumye muri iki gikorwa. Uzokigiramwo uruhara runini rurengeye ukugaburira abashonje. Urakoze nyoko. Naje muri iki gikorwa ndongowe n'Imana. Kandi ndagomba no gukorana na pastori mukuru mu gikorwa c'ubumisioneri. Ndibaza ko ubu Imana izokwereka neza ivyo igomba ko wokoreramo. Ivyimburwa igomba ko wokwimbura muri Rwinyoni. Ndakeneye umuco wayo. Ubu naho ndagomba kugera intambuko ku yindi. Ego.
nk'umukristo mushasha urakeneye gusaba imana ngo igufashe mu ntambuko imwe yose wowe ugezeho. jewe ndashima imana ibihe byose wampaye gukorana nawe uzogukenera. ubu rero tugira dutangure. ndanezerewe kubona mwaje muri benshi kuri uyu munsi. nk'uko mubizi ishengero ryangenye ko norongora uwo mugambi. ni umugambi uzofasha kugira ngo turabe ko twafasha abantu kwama bafise ivyo kurya bikwiye. uyu munsi nagomba tuvugane ku vy'imirima mishasha rusange. iyo mirima ari idofasha mu kugaburira abashonje. uwuzoyikoramwo wese azohora aronka agafuko k'imboga rimwe ku ndwi. icyatumye dukoranira hano ku ishuri ni ukugira ngo murabe ingene yosefu mwene rugamba yakoze uwo murima. ariko murazi ko ari umuhungu asanzwe? ego n'umuhungu asanzwe, ariko yigishijwe na papa wanje ariwe murimyi rurangiranwa wo muri ndava yose. hanyuma rero uwo murima umeze neza gutya ni igikorwa ca yosefu. no mu gihe cy'uruzuba imboga zibandanya gukura neza. urakoze Karorero. nagira ndabereke icyo nakoze mu gutangura uwo murima. natanguye kuraba ko mfise amazi. ndaraba yuko urufatiro rw'umurima rumeze neza kuva ku ntango. ariko twebwe nta mabomba y'amazi dufise mu mihira yacu. amabomba y'amazi siyo mukeneye. mukeneye imiringoti yo kuvomera iva ku bisenge by'inzu. ugomba kuvuga iki? nijya miringoti ijya mu bigega binini binini. igihe cyose imvura iguye amazi aca yegeranira muri ivyo bigega. igihe hatari iyo miringoti naho ayo mazi yose aratemba agatakara. ariko hari inzu zacu zisakaje ivyatsi. ufise ikigega cagutse ugicira munsi y'ivyo vyatsi. kubera ko hari umugende amazi amanukana mu gutemba ku nzu. ujye uyatega ya mireko bikora kurya nyene ko ku nzu y'amabati. wari wavuze ko hari ibintu bibiri? ego. icya kabiri ni ukwimba imiserege miremire. iyo miserege ni ibinogo birebire bijyana inkokoro y'uburebure bw'umurima. biba bifise nk'imetero yose ujya mu kuzimu. uca uvyuzuzamwo ibikaratasi, ibibabi, amashami mato mato kugeza ku nusu y'imetero. ugaca uvyuzuza n'ivu. isi rero iba yiteguye gutegwamwo ibitegwa. umenya gute ko ivyo bikora? kuko navyigishijwe n'umurimyi wa mbere wo muri Giheta yose. tugende rero hariya ku rusengero. baraduhaye icibare kinini cyane. dukeneye gutangura kugitegura. hazobe umurima rusangi w'imboga. tugende. nyokuru yaremeye gutangura igikorwa cyo kugaburira abana b'abanyeshure imisi yose inyuma ya saa sita ku rusengero kugira ngo baronke ingaburo ikwiye ku munsi. abana rero ntibazosubira kuza bariruka imuhira muri ayo masaha atari ico basanga mu nzu, ahubwo bazoshobora kuguma ku rusengero bahakorere devoir zabo. none ganyogo ntituzosubira kukubona kuri ca giti kinini ku mugoroba. niko biri bana, ariko kandi ntimuzosubira gufata urugendo rurerure muva ku ishuri. mushobora guhagarara mugeze ku rusengero tukabonana. mugabo hazoba hari bajya abandi bana bose, ntibizoba byiza. bana banje beza, kuva aho ntanguriye kuzi rw'inyoni, mwebwe mwamye mufise ikibanza kidasanzwe mu mutima wanje, kandi niko bizokwama. ariko ntibizoba ari cyo kimwe. bana, Imana ibigombye nzokwama ndi hafi yanyu. imyanya twamaranye munsi ya ca giti kinini yambereye idasanzwe. ubu rero mushobora kunsanga ku giti kinini iminsi yose kuw'Imana mu gatondo. kuw'Imana mu gatondo? ego yoze, iri hema rizomanukanwayo mu mpera z'indwi. ku rusengero nta kibanza gikwiye c'inyigisho z'abana bo kuw'Imana. bafashe ingingo yo kwimurira izo nyigisho ku giti kinini. nanjye naremeye kwigisha abana bo kuw'Imana.
nzokwama ndi iyi minsi yose kuw'Imana mu gatondo. Ndizeye ko tuzohurirayo. Ikiganiro kirangira nyokuru ariko aravugana na Tade bari ku mirima yiwe yo ku ndava. Nari nibajije kuza kuraba umuryango ino ku ndava. Aho naheruka ino vyatwaye iminsi myinshi kugira ngo inzu ise neza. Nyoko, ivyo batubwiye heraho twarabikurikije. Raba amarido arasukuye, inzu isa neza, kumwe nyine bavuga ko bikwiye kuba. None noronka igikombe c'icyanyi. Umuhogo wumye aho natambuki. Ego, ahubwo nategeza kuba navyiyumviriye hakiri kare. Ca ngaha mu gikoni. Ariko mbwira rero nyoko, mu vy'ukuri nukubera iki waje no yose? Naje kugushimira kuvyo wadufashije. Ibifungurwa, imbuto, uriko urakora. Murumunaje yabakiriho yari kugira umunezero mwinshi. Reka data ngira ngo sivyo gusa. Izo bitegeza kuba aragace gusa k'ivyakuzanye. Ariko wotambuka kugeza ino hose arakuza kuvuga gusa ngo urakoze. Sawa, ubu kubibajeje. Ego, nivyo mfise n'ikindi canzanye. Negike. Naribajije cyane ubwo bugwaneza bwaguteye gutanga zijyanjya zose. Ndazi kuri umugabo yagize imigisha myinshi mu vy'ukora. Ariko nta na kimwe wari bwatange. Nagira menye icyatumye ukora bijya byose. Ndakuzi inyoko. Aho wibaza ngo ngomba kw'Imana yonjana mu ijuru. Ibyo bintu vyo ntangaza cyane. Nyoko. Aha reka ndakubarire. Ndiko ndagerageza kwegera Imana. Iminsi yose mu ijoro abo mu nzu bose bararonka karyo ko gusoma Bibiliya. Ya Bibiliya wadusigarana. Hanyuma bagaca basenga. Rero Tade, igihambaye si ukuba hafi y'Imana. Ukeneye kugurura umutima wawe kugira ngo Yesu yinjire aganze ubuzima bwawe. Ntawe wizi inyoko. Kumbura ivyo umunsi umwe bizoshika. Gusa biragoye ku muntu w'umutama nkanje. Reka ndagusigire umurongo wo muri Bibiliya wamfashije n'ubu kimfashe. Ni muri Matayo igice c'indwi umurongo w'indwi. Havuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Ku murongo wa 13 naho havuga ngo muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo, ari byo bijyana abantu mu mahonero. Ku murongo wa 13 naho havuga ngo muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijyana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya nibyo bijya mu bugingo, kandi abahaca ni bake. Urakoze cyane. No gusaba gushishikara kunsengera kugira ngo Imana mu bazi zayo yoroshe umutima wanje. Nzogusengera Tade. Nzogusengera ibyo vyizere. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.